Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 13/0 niho baserukira impunzi zo muri site ya Murongwe mu buseruko bw'igihugu ca Kongo y'intwaro rusangi batumako mu nama yabahuje n'abaserukira umugwi w'igihugu jejwe impunzi abarongoye inzego z'umutekano urongoye iyo site n'uhagarishira hamwe HCR hamwe n'urongoye groupement iyo site iherereyemo bahawe itegeko n'uburongoye groupement ariwe bita umwami w'ako karere katabikorwa by'urudandazwa bizosubira kubera muri iyo site bababwira ko n'udusoko twahahora bazotwimurira mu mihana y'ababembe iri ku birometero 2 by'ahari iyo site n'ingingo yakiriwe nabi cyane n'izo mpunzi ngo kuko uretse ko batagishijwe inama umutekano wabo n'ivyo bacuruza ngo ntuzobubahirijwe aho babategeka kuja gucururiza. Amakenga dufise nuko ubwa mbere hoho aba bakongomani nta mitahe bagira ntibadandaza bagaca bipfuza ko twebwe tumanura ibintu vyacu ntituzorarayo vya bintu bigume hiyo uko nyene namwe muvyumvise mumva ko ata mutekano ibintu vyacu vyoba bifise ushobora kuza gufata ibintu ku birometero 2 hanze y'inkambi woca wizera gute ko ivyacu vyocungerwa neza mu gihe nabo nyene ubwo batavyo bahafise ngo baze bararira ivyabo natwe turarira ivyacu mu gihe tuzi ko akahise ko mw'iyi Kongo abarefugee bo mu myaka iheze bagenda bibwa ivyabo mu gihe baba badandariza hanze y'inkambi vyabo bikigura ukomba amazi abandi bakicwa. Izo mpunzi zibona ko iyo ngingo ari umugambi wo kubatoteza utanguye gushirwa mu ngiro narirya bababwiye ko batemeye gusambura udusoko bubatse muri iyo kambi ngo baje gucururiza mu mihana y'ababembe atawuzosubira guhonyoza ikirenge mu mirima canke ngo amanuke mu Tanganyika kuroba kandi arivyo vyari bibabeshejeho nk'uko umwe muri izo mpunzi abivuga. Inkambi igizwe n'abantu baba ibihumbi 10 ni kuvuga tubaye mu buzima butandukanye bamwe n'abarimyi hari abarovyi hari abadandaza hari abamotari ivyo bikorwa nyene bikorwa ahantu usanga haguriye abantu benshi ariko rero abenegihugu baho nukuri novuga yuko batubaniye nabi cyane ati gute igihe tuba twimwe tuntu twacu basha bafatira ibihano bikomeye na muntu adosubira kuroba nawe udosubira mu gikorwa cyo kurima nawe udosubira kunyonga imoto none dufatiye ku bigengo mu refugee mu gitabo cy'amategeko ya Kongo mu bigengo mu refugee baravuga yuko mu refugee ivyo atari kuriye gusa ari politiki. Ku makenga y'izo mpunzi ko umutekano wabo ushobora guhungabana mu gihe boja gucururiza mu mihana y'ababembe nk'uko babitegetswe umwama ari mu bafashe iyo ngingo yatwishyuye igihe twamwakura kuri telefone yiwe ngendanwa ko impunzi zitegerezwa gukurikiza amategeko ya Kongo ataco zirinze gusaba.